Bega ntindabasavye je mumbwira ikintu kimwe mukunda ko papa bagirira. Nza numva bambwiye ko turakunda yuko duterura tugiye kuryama. Umugabo jewe ndamufata nka pastori urugo. Kuko urabona na Yeshua banzi mfise umwana w'imfura banzi imisi yose nteruye umwana canke namuse mu modoka ngabe ikintu namafise pampers namafise kumbe uzi guhindura umwana pampers ivyo gusa rero hariho grâce na faveur Imana iguha mu kintu cose ku muntu ashatse kwiga kubera ko ikintu ca mbere abana bakeneye ikintu ca mbere umugore akeneye mu rugo nibaza ko atari ivyo uri kurazana ico nibaza yuko nta gishobora gusubirira umugabo mu rugo naho vyogenda gute je kuri jewe le père c'est le repère kandi yicu gitahuye uramenya ko ashireo ndabayambira nk'abasomagura nk'abaterura urumva hama ikindi ndababwira amajambo meza ikintu cyose wowe uri kurakora umenye ko umwana ariko arakuraba ikintu umuntu ariko arakora yereka umwana kija mu mutwe no mu mutima inshuro nyinshi gose abantu bagira liste ngo je nshaka umugore ameze uku ngo ameze uku ameze uku ameze uku ameze uku ni waheza kugira iyo liste meze gute sivyo uce nawe wibaza uti mbe hamwe uyu muntu yoza ukunyene mbe yonyemera ko urugo ni kubakwa n'abana ntigubakwa n'abasore urugo gubakwa n'abagabo sisore profondeur qui communique gwibwina habwirana nibwina yaba rero wicuzanye ari uko nuko vyakira kubera ko kenshi nuko umuntu ashobora guca yiraba akaca avuga ngo narongoye nabi igihe bitanguye kwa oya ntiwarongoye nabi kumbure Shalom bakunzi y'imbonesha kure SSH Burundi TV turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu turabaha kaze mu biganiro bicishwa kwino mbonesha kure turi mu ndwi yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 SSH imaze itanguye ahiwashi Burundi aho yahagurukijwe mu ntumbero yo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi mwino ndwi turiko turakora ibiganiro bitandukanye bigaruka ku muryango aho turi mu mpande zitandukanye turiko dukora ikiganiro mu migwi SSH isanzwe ifasha aho uyu munsi tugiye gukora ikiganiro n'aba bantu mubona kuri kamera reka mperi bubamfu Shalom Shalom hari abantu babonye ubwa mbere mushobora kubidondora jewe nitwa Ndayizigamiye Alberic nkaba nkijijwe nkaba nubatse nkabise n'abana batatu wow numwe mu bashinga ntahe baciye mu nyigisho za SSH kandi n'umugisha kumubona kuri kamera agiye kutuganiza byinshi hari ubundi dufise reka tumuramutse amakuru ndabaramukije nitwa Frank Habyarimana nanje ndakunda Yesu nkaba nubatse Imana ikaba yaraduhezagiye tukaba dufise abana batatu wow yego batatu bafise icyo basangije nka experience y'urugo turabahaye ikaze mu izina rya Yesu amen mbere ko dutangura reka dusabe Frank adusengere kaze yego turagushimiye Mana ugira neza turaguhaye icubahiro turagushimiye kuri kano kanya uduhaye kugira ngo tuganire ivy'urugo none Mana zima turasenze kugira ngo umwanya tuza kumara hano presence yawe ibe muri twebwe kandi n'abariko baradukurikirana bagire ico bize turahezagiye n'abategura bino bikorwa kugira ngo mwami ijwi rishike kure urakoze ni mu izina rya Yesu dusenze amen 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 wa twongeye kubaha kaze cyane mu izina rya Yesu amen dutangura reka mpere kuri Alberic mbega SSH mwayimenye bigenze gute kumbure murayizi bihagije
SSH nayimenye ari ubutumire turonse hama turabwitaba nta kinini byari bifise bivuga mugabo igihe ubwo butumire tubwitaba nukuri twaratangajwe n'ibintu Imana iriko irakora hari igihe ufise ikibazo wibaza ati mbega ibi byogenda gute mugabo usanga Imana yafise ico yamaze gutegura hanyuma ugasanga irafise abantu yibiki rero twaje mu novuga muri yo invitation hanyuma turafashirizwa nukuri ni ibintu by'igitangaza kandi n'ikintu dushima Imana turashima n'iciko irakora icishije muri iyo ministère iriko irafasha abantu benshi. Wow. Murakoze Frank mwamenye gute SSH? Bon, jewe ni madame yantumiye. Yego. Je nta numva avuga ngo agiye muri SSH. Hama rero ico gihe hari hateguye inyigisho z'abubatsi. Kare aho ragenda mu nyigisho z'aba mama. Hama rero uwo munsi aranja kara ati burya rero uraza tujane tuca turajana. Wow. Asha kuva uwo munsi nasanze ari ibintu bikomeye cyane. Wow. Ibintu bikomeye hasi. Wow. Murakoze. Mu byo twiga muri SSH nkuko nari nabitangwe ndabivuga harimo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Mu byo tugiye kuganira nka iki kiganiro kigaruka cyane ku mugabo, tuganira ku by'umugabo atanga mu rugo kugira abarubamwe babeho banezerewe. Mbega iyo twumvise umugabo, iyo tuvuze ijambo umugabo, mbega Frank yumva iki? Iyo bavuze umugabo, icambere umugabo ni umuntu yitaho umuryango mu bijanye n'ibiwubeshaho, ni umuntu akingira umuryango ku buryo icoza gihungabanya umuryango cyose niwe abibazwa. Hama ikindi naco nuko umugabo jewe ndamufata nka pastori urugo. Kuko urabona na Yeshua niwe yigeze kuvuga ngo jewe ngo n'umuryango wanje ngo twese tuzokorera uhoraho. Ivyo rero birerekana ko umugabo niwe wa mbere atanga ko karorero kugira ngo n'umuryango wiwe ushobore kubikurikiza. Robert, iyo tuvuze ijambo umugabo cyangwa umushinga nayo mu rugo mwebwe mwumviki? Ibitandukanye n'ico mugenzanje yavuze, ariko jewe ijambo umugabo nibaza ko ari ikintu natanguye kumva imbere yuko découvrir by'ukuri ico umugabo atiza kuba ari. Yego. Uba wakuriye mu muryango ufise umuvyeyi, uwo muvyeyi umwe aba ari umugabo ubundi akaba umugore, no kuvuga umwe ni papa ubundi ni mama. Rero nibaza ko hariho ikintu uba wakuze uzi ati hamwe jewe nabaye umugabo noba ndige. Rero ico nakuze mbona nuko nabona ko umugabo n'umuntu nibaza ko ikije cose kiza kirabawe. Hama ugasanga yitwa urinda, hama akacaba washaka nabazwa n'ibintu bijanye n'ivyo gutunganya. Mugabo cane iyo image ikaba ifise novuga aho ikura muri ingene baba baremwe gutandukanye ukaba ku mama canke ku mupapa. Ukabona ko ikiza kugaruka co gose ni ahanini igihagararo nuko uwo muntu ari umuntu aza kuba agaragaza nk'ikintu c'igitinyiro. Je nakuze papa tumutinya. Rero kuza umugabo nuko aba ari umuntu atinyitse, umuntu ahari, no mu Kirundi bavuga ati aba ari umuntu w'ijunja n'ijambo. Ariko iyo nsiguro yagiye kuba novuga iba ifise ikindi kintu icitanga, novuga nk'ico umuntu ajejwe by'ukuri umaze gukizwa. Nibaza ko je maze gukizwa cane maze kubaka, nibaza ko iryo jambo
ryaravuga rwose gusumba kubera ko uza gusanga nivyo kimwe citwa kurinda protection kiragumamwo mugabo hakacavamo kamwe kumva ko utezwa kuba nyene uri sinovuga kutabura journal jam mugabo atari ukumengura umuntu aciye aba atinyitse ndibuka nkiri umwana hariho gukina kuryoherwa umugabo ashitse ari papa byaba bihagaze warisuzuma ndibuka umunsi umwe nigeze no kwambara ibirato no koga ntoze sinzi ibyondo byari byuzuye mugabo papa ashitse hariho ingenutse zo guca nyene wipanga kugira ngo bigaragare nyene yuko hari ibyo bibi badafyinisha rero nibaza ko isiguro y'umugabo jewe ndagumana ico kintu ca protection ndagumana ico kintu cuko n'umuntu abazwa vyose kandi by'ukuri je nibaza yuko n'Imana irema Adamu nibaza ko yari ari we yobazwa nka vyose kandi muribuka n'Imana ishika mu itongo rya Eden hagize ibibazo biba niwe yadresheje kiramubaza ati bimeze gute yego je ku mugabo nico mbona watukiri ngaho nyene ni gute umugabo yamaze kwimenya kumbura agafata urugendo rwo gukira ibikomere bishobora gutuma abagize urugo rwiwe babaho banezerewe navuze ku kintu tuba dukura muri kahise ibyo twabonye birazanana rwose n'ibibazo umugabo ashobora kuba yotera mu rugo akava hamwe yari yitwa ko ari we ajejwe kurinda ajejwe gukora ibi bya bindi byose y'ama responsabilité twavuze ukaca usanga ashoboye kuba intandaro y'ibibazo bitandukanye rero je numva umenga iyo umuntu amaze kuba yimenye akamenya intege nke ziwe agasaba novuga imfashanyo agashobora gukira uyu muntu abatanguye kwinjira rero mu rugezo rw'uko ashobora gukora hore yiwe kandi agashobora kuca aba ndavyite icyo yategerezwa kuba yobaye kandi icyo Imana yamuremeye rero iyo umugabo yimenye ni ikintu gikomeye rwose ku rugo haba ku bana ku mufasha wiwe nibaza ko ari ubuzima butangurira bw'urugo canke ko ico novuga haba umuryango umwiteze ko canke n'ico Imana yo mwitegako kubera ko hariho ico bavuga ngo un animal blessé blesse les autres iyo umuntu afise ibikomere kwa bitera birasanzwe kubera ko ntaba ari we umva nawe nyine bariko aratanga icari cyangwa icafise Frank yari yatubwiye ngo umugabo ari pastori mu rugo ni gute umushinga ntahe ari umupastori mu rugo ashobora kumbure nkuko mwabivuze ashobora gufasha bo mu rugo biwe ivy'imwemo ku buryo baguma bafitanye imigenderanire myiza n'Imana urumva bwa mbere urumva uwo mugabo nuko abasanzwe afitaniye imigenderanire myiza n'Imana umva ico n'urufatiro niho bihera rero kuba ari pastori mu rugo bisaba yuko kujya kuntu wewe uba waratojwe indero nziza mu bijanye no gusenga mu bijanye no gusoma ijambo ry'Imana rero no mu rugo birasaba ko uwo mugenzo ubaho nko jewe muhira ku mugoroba turicarana n'abana bahejeje gufungura na madame imbere yuko tujya kuryama turafata umwanya wo gusengera hamwe ukabaza umwana naho bakiri bato ukamubaza ushaka dusengera iki ibyo narabonye yuko birafasha umwana naho abatarabitahura cyane kumva yuko mu bijanye n'ivyankenerwa by'ubu buzima hariho uwundi muntu ari hejuru hariho Imana iyo bagwaye canke niyo babuze ikintu yego umwana arashobora gusaba ikintu ukavuga uti ntaco mfise nta mafaranga mfise reka tubisengere Imana niyadushoboza tuzobikora ivyo rero narabonye ko birafasha nk'umuvyeyi kumenyereza abana ko
hariho uwundi muntu arengeye vyose niyo bagwaye. Iyo abana bagwaye si igihe cyose cyo twirukananga kwa muganga. Umwana araza, papa numva mbabara ngaha, numva ntameze neza, ndagusengera. Umwana ukamusengera, hanyuma akakubwira ko yakize. Ivyo rero nawe biramufasha. Niyo twe tugwaye, umwana araza ngo papa ndagusengere, ukaza wumva sharagusengeye. Ivyo rero n'ukuri nasanze nk'umupapa ni vyiza yuko abana ubamenyereza kuva bakiri bato, kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga yuko abana niyo mwabatoza indero nziza, ni mwabigisha ibintu vyiza bakiri bato, naho bazokura ntibazobivamwo. Ego. Wa murakoze. Tukiri kuri mwebwe, turi mu igihe cyihuta cyane, aho ubuzima kuburondera bitaba byoroshe. Turi mu kinjana kinyaruka gose, ku buryo abashinganaye canke abavyeyi b'urugo, cyane cyane abashinganaye, usanga biruka cyane barondera ubuzima. Abana bazobaho gute, mbega baziga gute? Ugasanga kenshi kuko mwabivuze bibazwa umugabo. Ni gute muhora mubigenza mu kuronkera umwanya abagize urugo rwanyu? Reka duhere kuri Frank. Ntivyoroshe, ariko muri vyose harimo ibisumba ibindi. Naho twokwirukanga gute ngo turiko turaronderera urugo abana, mugabo tutababona, navyo biragira ico bikoze mu buzima bwabo. Rero jewe aho abana biga birirwa ku ishuri. Rero twarihaye devoir. Hari igihe usanga umuntu afise ibikorwa vyo ku mugoroba, mugabo twarihaye devoir yuko mardi, jeudi hamwe na dimanche. No kuvuga mardi, jeudi, je ndagenda ngatora abana nkabatahana muhira. Okay. Ndabashikanye tuca tugabura na madame. Jewe nkabakoresha devoir ari nka mardi, madame akaboza. Kuwa kane madame aca bakoresha devoir, jewe nanje nkaboza. Yego. Hanyuma ivyo biheze tugaheza tugasangirira hamwe. Nukuri ivyo nasanze abana birabamarka, ku buryo rero bahejeje byose twahejeje, hageze rero yuko baja kuryama. Ndibuka ko nigeze kubabaza mbega ndabasavye je mumbwira ikintu kimwe mukunda ko papa bagirira. Zanumva bambwiye ngo turakunda yuko duterura tugiye kuryama. Ni kuvuga ibintu vyose jewe nkora, ikintu bibuka nuko ndabaterura. Naciye mfata ingingo yuko naho noba ndushe gute, turasenga nkabaterura, mwese nkamuryamika haryama. Ico rero nukuri narabonye ko malgré uko tuba turi busy, basi iyo misi biri mu ndwi ukahaba, nabo baratahura iyindi minsi iyo vyashitse ugafatirwa n'ubuhari, kandi ukabamenyesha bakaba babizi. Wow. Murakoze. Reka tuje kuri Berika, tubwire uwe tusanzwe tubizi niwe mu bantu bafatirwa n'ibintu byinshi, harimo ibya Buja event bitaba byoroshe. Ni gute nk'umushinga ntahe mugera igihe mukabonera akanya abagize urugo rwanyu, koko nk'umushinga ntahe agomba ku rugo rwiwe kumbure nkuko twivuga nyene rubaho runezerewe? Je nibaza yuko numvise ibyo Frank yavuze, numvise nukuri ni vyiza, ni ikintu ciza co gukora. Nsubiye inyuma, jewe narifise umuvyeyi akara, mugabo hari ikintu ntashobora kwibagira. Nico umwana wa Frank ariko araronka uno munsi. Nta kintu ca mbere kiryoshe nk'iyo umuvyeyi aguteruye, haragere n'igihe ugasanga wisinzirije muri salon kugira ngo aje guterura. Rero numva kugira umwanya muto no kugira umwanya do karite biratandukanye. Kubera ko hari abantu bashaka kuvuga ati je ndafise umwanya, mugabo ugasanga ntiyawukoresheje uko yategerezwa.
hanyuma ugasanga ugize umwanya ugereranye mugabo ukawukoresha ibyo utegerezwa kuba ukoresha. Ubwo numva umenga nukuri ni ikintu cyo guhishurirwa kugira ngo ivyo urakora ko ubikora kose ubikore neza. Wa mwanya witwa muto uba ari umwanya w'agaciro. Rero jewe ikintu twavuganye n'umufasha wanje guhera tugifise novuga tukigira mariage umwana atarashika wa mbere twihaye yuko tutazana uwundi muntu mu nzu adufasha umukozi. Ntivyari byoroshe kubera ko ico gihe je nifite ibyo nkora bifatira mugabo atari gose nawe akaba afise ahakora ategeza gutonda misi yose akora muri banki. Ico gihe rero haraba kwimenyereza ko hari ibikorwa uziko ni ubikora. Harageze igihe turarondera umuntu kamema dufasha ku murango kubera ko je umwana yari mu gupfira mu modoka kwe aho ngiye umva sinareka gukora nategeza ko ndi kumwe. Abantu je banzi mfise uwo mwana w'imfura banzi misi yose ntere uyu mwana canke namuse mu modoka arabamba baje koza misi yose uyu mwana uzosanga yapfiriye ku modoka mugabo tukurana nkuko ndabise gutyo gukora kubera ko hari ibintu ugenda uradevelopa ibintu ugenda uramenya kubera ko nta wiga kuba umuvyeyi nico kintu ca mbere kigoye kubera ko usanga wamubaye ugasanga ntiwateguwe ntaco wiziko mugabo urumva abana bifura no kuri Imana bahezagire bashikirwa na vyinshi urabigirako. Rero uko kuntu twari twamaze kubitangura urumva twaca tumenya tuti iyi ni devoir yacu umwana tugakorana tukabana ibyo ngiyemwo tukabijanamwo. Nagiye kumera nk'ugomba kubihagarika buke kubera ko nari maze gukora amagafe menshi ngasanga umwana yankomerekanye byarigeze gushika kabiri kose nkasanga hari ibyo ntibutse mugabo ikintu namafise pampers namafise kumbe uzi guhindura umwana pampers ivyo gusa nukuri ndavyiga kandi nkabimenya nukuri ariko ubwo byatanguye mfise n'ubwoba numva umenga ntibiragenda gute ariko ugasanga wabimenye. Rero hariho grâce na faveur Imana iguha mu kintu cyose ku muntu ashatse kwiga. Rero harageze igihe ndamera nk'umuntu umenga kwa kuntu bahora bibayemwo niki ugasanga waciye ubivamo. Nagize periode yo kwihotuva nsanga amajoro kubera ubuzi niki ariko no kuri Imana irangenderera. Ico kintu ndagishimira Imana. Ndatahura nti ibyo no batiko ndakora byose hari ikintu neza kwiyumvira mbega ndiko ndabikorera nde kubera ko ikintu ca mbere abana bakeneye ikintu ca mbere umugore akeneye mu rugo nibaza ko atari ibyo uri kurazana. Ico rero nibaza ko abagabo kenshi turacihenda ko ukumenga ko biriya bintu ko wabizanye umenga bigomba kuba byo kumplace mugabo nibaza yuko nta gishobora gusubirira umugabo mu rugo naho byogenda gute kumbura yige ubaza ngo ngiye ngo nzane ibi ngo nzane biriya anya ariko hari uzosanga ibyo uri kurazana abo bizaniye muhura nabo bagiye mvuze kugenda bishobora kuba atari byiza ugasanga warabatakaje. Rero mu nyuma n'ukuri narasubije umutima inyuma yo gutwagwa n'akazi ndavuga ni ibintu biragoye. Yego hanyuma rero abantu tukabana gose tukabana umwanya ukwiriye ubu banze kumera nk'ababigiye imbere gatonya mukuru afise imyaka 13 bientôt no 13 oui afise 13 uwa kabiri afise 11 hama wanyuma afite imyaka 7 urumva ntibakiri babandi bo guhindura amapampers ubu ico bakeneye ni ikintu ko mbega muravugana kubera ko bafise ibibazo bafise uko baba biyumvira ibintu baba bakeneye kuri ca kindi batariko baratahura ifo ko umuvyeyi aba ahari kandi spécialement umugabo kubera ko umugabo je kuri jewe le père c'est le repère kandi yicu bitahuye uramenya ko atanico wotanga cyo gusubirira gusumba kuhaba. Hanyuma harakantu Frank yavuze ko gusenga umugabo akaba ari umupasteur mu rugo nasanze abantu iyo bariko barasenga kujya usenga bitajya amajambo
ni ukuvuga ikintu cyose wowe uri kurakora umenye ko umwana ariko arakuraba ashobora kuba atariko peut-être asuiva rythme mugabo umenye ko icyo uri kurakora cyose hari ikintu uri kuragenda umushiramo rero icyo wokora namba ari uwo mwanya utamuhaye hari ibindi bica bimufata ugasanga wica utakoze ejo uzobyicuza nibaza yuko nukuri umugabo nuwo tahura akamenya ko uruhara rwiwe ari uruhara rukomeye na cyane cyane mu gutanga umwanya no kumenya ko atana kimwe wokora ngo kigusubirire atana umukozi wozana mu nzu ngo akuhamplace kubera ko bijyo umukozi ariko arakora nivyo arabikora kugira ngo adufashe mugabo uravye neza uza gusanga hari ikintu nibaza urugo kuno munsi rugenda ruratakaza ukumva ko abavyeyi barereka abana bati iki bagikora nk'uko ibagikora nk'uko kumbure bazohava bakura bibaza ko abana ataco bakora ko bisaba ko ufise amafaranga gusa kugira ngo ukoresha abantu mu nzu mugabo nibaza ko ikintu umuntu ariko arakora yereka umwana kija mu mutwe no mu mutima inshuro nyinshi gose yego wow murakoze tugifatiye ngaho nyene mwavuzemo communication ca gira ikibazo ifatiye kuri communication abantu b'abagabo kenshi bari mu kazi barakora ibintu byinshi bimwe bikagenda neza ibindi bigapfa hamwe na wa muruhu w'ivyapfuye agashika mu rugo abana bakaza agahita batura ibibazo ni gute umugabo akwiye kugira communication canke kuganira n'abagize urugo rwiwe nubwo yagize ibyamugoye mugabo atabakomerekeje je nibaza ko biratandukanye kuba shira muri ivyo bibazo no gukominika kugira ngo babwire ivyo urimo icambere nibaza ciza iyo umuryango wawe uzi ivyo urimo no kuvuga ko hari ikintu ca complicité muba muri ko mura develop rero numva umenga ivyo bavyagushikiye wo bivuga uto bivuga burya ingene tumeze ugiseruka biraboneka jewe mfite ikibazo ivyanje sinzi kubinyegeza merewe neza nibaza ko boca babibona bitameze neza baca babibona rero iyo mwamaze kudevelopa ako kantu yuko muraganira ikibazo kica kiza papa sava none kuvuga muri ico kintu iyo uri umuvyeyi uzi ko umwana nivyo hariho urugezo amaze kugera ko gutahura uramubwira ati bimeze kunuko iyo rero ari nka ico mwageze kuvuga nako biroroshe kumubwira ati ni vya bindi vyageze kunuko rero uza gusanga birafasha ko ivyo babwira baca babitahura ariko ico numva ntoshigikira nuko niho batakw'ibirandaguzi birasaba yuko umenya mbega uri kuratanga iki kugera he mbega bashobora kwihanganira iki ikintu ca mbere nibaza ko abavyeyi peut-être bateza kwevita suku barandagura ni nukuba shiramwo umutima wotuma namba umuntu mwashwanye kuza kubwira ngo naka twashwanye kwanga ko umwana ejo azoca atangura kwanga abantu akavuga ati ujyanye bobo rero bafite n'ingene bavyenterpreta bati lui iremesho donc namba wewe utashoye gukominika ko hariho ikintu mutatahuye kumwe n'umuntu ntubimuzanira ngo umwana have acagira umutima wo kumva ko nakaciye kumubona nk'uko umenga n'umuntu mubi kubera ko burya abantu barashobora kutagira ivyo bahuriza ko mugabo suko abari mu bwansi suko abari mu kintu kibi rero nibaza ko umuntu mu kuvuga canke mu vyo kominika ni vyiza kuraba urugezo rw'uyu canke uriya mbega atahura gushika he hama ikindi nuko ubuzima muteza kuba mwumva ko mubusangi hanyuma ukabugururira ku rugezo bafisa bashaka kuba botahura hanyuma urumva n'igihe tuba tuko turasengera hamwe nivyiza umwe wese abayazanye icamu mereye nabi urumva aho onye naho toba bibabwiye nyambucu bifata nk'umutwaro ashaka kuca bumva bati kira kintu kirameze nabi rero nibaza ko abana barakeneye protection kugira ngo hatagira ibiza kubonona hanyuma nukubategura ukabatwara bukebu kubereka ko hari ibintu bishobora kutagenda uko umuntu aba yavyiyumviriye rero muri ivyo vyose iyo mufise urugezo muvuga nako biroroha ariko ico ntibagitangura kwera umwana afite imyaka kanaka birasaba yuko muba mwarigeze kuba muvugana bitangura muvuga washaka ibitaba birimwo urutonde rwinshi ariko nigo rutonde nyene kubera ko umwana bafise ingene yexprima abafise ibibazo vyiwe ariko kijya kibazo cyose abajije no kwifata ko kiba kifisemwo igituma kibajije nico ashaka kuba yomeye rero uciye
umuvugisha kutariko ushaka gusanga wagize na barrière yuko uzotuma ejo adasubira no kukubaza kwera ko wakengereye kumbure canke wabifasha kutariko. Ni vyiza ko umuntu arongorwa n'Imana akamenya ko hari urugezo canke ruriya muzo kuvuganako. Wa murakoze. Reka Frank kumbura tubarire ni gute hari abagabo bihora bishikira akaba bimugora gutandukanya uko akominika ari ku kazi, kumbure bya bintu byamugoye akaza ari kumwe avuga akaba ari kaza kubwira abagize urugo. Ni gute abantu nk'abo mushobora kuhanura? Umuntu arafise ukuntu agaragara canke ahitamo ingene agaragara bivanye n'ahari. Rero urumva uri ku kazi urumva tuba dufise ivyo duhuriye ko bijanye n'akazi, kandi ku kazi haragiye ufise umukoresha cyangwa ukaba ufise abukoresha. Rero aho hose ingene wifata biratandukana n'ingene wifata muhira. Hariho umuntu yigeze kuntera agakuru, baramugora ku kazi gose, bakamuturubika bakamubwira ko ataca amaze, hanyuma ashitse muhira, ashitse urumva ari umupapa, abana bazi yuko atawundi muntu akomeye ngaha kw'isi atari papa wiwe, urumva. Hama rero umunsi umwe aca arabwira umukoresha wiwe ati burya naho unkarira hari abantu banyemera bazi ko nkomeye gose. Rero ico nohanura nuko umuntu yogerageza kwiyadapta, kuko urabona iyo tuvuze ku bijanye n'inyifato na communication twari turavuga, hariho ingene wewe uvuga, hariho n'ingene nawe wakira ivyo bakubarira. Kuko hari igihe usanga umuntu womenga ibyiwe nivyo niko kuri, kandi nivyo vyokwemerwa, ariko n'abandi baba bakeneye ko nabo ubumviriza. Kandi hariho n'umuntu yavuze ati none ni kubera iki dufise umunwa umwe mugabo dufise amaso abiri canke amatwi abiri? Ni kugira ngo turabe cyane kandi twumvirize cyane, mugahageze kuvuga tuvuge bike. La moitié. Murakoze. Ni ikintu gikomeye cyane communication ku bantu b'abagabo kenshi ihora ibagora. Reka kumbe tunakigaruke ku bakenyezi b'abagabo, aho usanga bakeneye kukubwira byose. Mushitse mu rugo ku mugoroba warushe, reka duhere kuri Frank, iyo bishitse akavuga ati tugomba twicare tuganire, muhora muvyakira gute? Reka rero ndagutera inkuru. Twebwe rero biranyuranye, je mvuga menshi nsumba madame, urumva jewe ahubwo je iyo ntashe je mfise amakuru menshi. Hama nawe kubera hari ibintu batwigishije muri SSH bijanye n'amatemperament, imero, urumva jewe ndi umuntu ntibingora kuvuga, biranyorohera. Madame nawe ni umuntu avuga amajambo aharuye. Rero iyo hageze muri uwo mwanya turategurana. Nimba umuntu yagize umunsi uremereye, kumbure James amakuru nshaka kumubwira ndabimubwira mbere kugira ngo numve mbega tuza kubivuga uyu munsi cyangwa tuzobivuga ejo, turabibika tuzobivuga ejo, gutyo mugana y'ahandi ho urumva twebwe kuri kayi wacu. Iyo nawe afise amakuru ambwira ashice ndumviriza kwe mugaba hanini turabivugana ko ari ibintu tuza kuvugana uyu munsi cyangwa ari ibintu tworaza tukazobivuga dusakanye. Mbega bigeze kuri Alberike wewe yashitse mu rugo kumbure yagize umunsi muremure, biramworohera gukominika kuko abagabo bashika mu rugo gasanga akeneye guhora ako nundi byoroha ko akominika, gutera inkuru
bihora bibagendera gute mwebwe? Bon, je nibaza ko twe biratworohera kubera ko sinzi uvuga menshi, sinzi uvuga make. Mugabo biroroshe gose kubera ko kenshi burya ikiganiro ntigitangura kubera umuntu ashitse muhira. Ikiganiro ni ingene muba musanzwe muriko muravugana. Ubu rero byaroroshe kubera amatelefone usanga kenshi muba mwagumye muguma muvugana. Rero niyo hageze umuntu ashitse muhira kenshi usanga umenga no kubandanya bimwe mwari mwagumye muza muravugana. Bien sûr kubera mutaba mwaronse umwanya wo kuba mwicaranye no kuvugana, mugabo haba hariho ico kirere kiba catanguye imbere muguma muza muravugana kuri akacanke kari. Ikindi naco kitworohera ngira twebwe tuvugana kenshi kubera ko hari n'ibyo dusanga duhurira ko dukorana, umva uza gusanga hajamwe ivy'akazi hakajamwe ibi canke biriya anya usanga uwo mwanya uca woroha. Wa murakoze, twe twavuze ku kintu cy'ibyo umuntu atanga mu rugo, mu nkunde tugaruke cyane ku marangamutima canke affection canke care, niko benshi bakunda kubivuga mu rugo. Ni gute umugabo ashobora gufasha abari mu rugo rwiwe mu vyerekeye ame mu umushaha affection? Ni gute umushinga ntashobora kubitanga mu byo atanga nabyo adashobora kubyibagira? Nibaza ko kimwe nageze kukivuga. Jewe hariho umwanditsi yigeze kuvuga ku bintu bijanye n'ingene umuntu agaragaza urukundo. Kimwe muri ivyo hariho physical touch, gukorako. Rero jewe ico ni kimwe mu bigaragaza urukundo rwanje. Rero nk'ubu nk'abana urumva ndabayambira nkabasoma ku buryo niyo umwana hari igihe bishika umwana akaba atamerewe neza muga akaba adashobora kubivuga, acaza gahoro gahoro akanyegera abazi yuko ndamuyambira. Uwo mwanya rero tumarana ndamuganiriza. Hari igihe bishika akaduka karira, ahandi naho ukumva arakubariye, papa ndababara ngaha kwishure nakavyagenze uku. Rero ico ni kimwe mu vyo ndabaha kubera nico kibazo nababajije. Burya nababajije nti ni igiki mukunda ko papa bagirira. Nagomba numve nti urana ko kenshi aba papa dufatirwa basi ni iki kintu basi kimwe noguma ngira cyasanga kiratoka. Ashireo ndabayambira nkabasomagura nkabaterura, urumva. Hama ikindi ndababwira amajambo meza. Ndababwira ko ndabakunda, ndababwira ko basa neza, ko baberewe. Tubona rero baje bariruka ngo papa ngo c'est joli. Rero urumva ivyo hari ikintu bikora muri bo. Barumva ko niyo bambaye bategerezwa kubegwa, bagasa neza. Rero ivyo je ndumva ko birafasha. Je nibaza kenshi ico umuntu atanga muri mwene ivyo bintu ni ikintu aba ashaka ko nawe yokorerwa. Hari n'igihe dukora n'iryo kosa ugasanga kubera ico ushaka ko ari co bogukorera nawe akaba ari ico ushaka gutanga. Kumbure yaba wabigize nk'uko kwa Frank wari kumenya ico uwo muntu ashaka. Ni kosa kubera ko naho aba ari umufasha wawe, naho yoba ari umwana wawe, hari igihe usanga uko aza kumva ko akunzwe bitandukanye n'ibyo wibaza. Abasigaye kumenya mbega iyo ndabitanze bavyakiriye baza kumva ko nivyo nyene bari bashaka. Rero iyo umuntu ashobora kuba yo kwitangira abandi canka kumva ko umufasha wawe wo mwitangira, umugore wanje ndumva ko ndashaka ko no mukorera ibi no mukorera ibi, kandi n'ukuri elmo comble kubera ko ngira yaratahuye langage yiwanje ivyo bintu araheza akabinkorera. Abana n'ukuri kenshi ntibiba bigoye kubera ko burya umuntu wagiye ubona uko genda yevoluwa ugenda
buke buke turamumenya hama abana ikintu cyose iyo kigize resultat ucubona yuko wagize byo canke ntiwagize rero ikintu jewe sinzi ko no bita ngo iyo contact physique baca bavuga ngo papa ngura cokozanya mugabo ukabona ko bivuga bibaryohera rero jewe ikintu nkunda ndakunda ko dukina ndakunda yuko ko guterura unyene ugasanga uri kuracokoza niki je kuri jewe umuntu mwumva ko mufitaniye ubusabane muba mwumva nyene murashobora gukina muba mubiryoherewe aba ata yama diplomasi n'amaprotocole maremare donc ico kiranakuraho washaka na ndavyite n'ama barrière atandukanye iyo umuntu afite ico yovuga canke yo kwexprima iyo ata protocole ndende zihari navuze ko jewe naretswe n'umuvyeyi akara ico kintu rero kitahari mba numva umenga urashaka kwiyugurura urashaka kuvuga icyo ushaka urashaka kwiyexprima atakibazo na kimwe rero numva umenga birakenewe ko umuntu amenya ko birashika ku mutima vy'ukuri ni ikintu kunyana bari babishaka yego wa murakoze turiko twegereza guheza ikiganiro numva nobaza kino kibazo uko biri kose mwarigeze kuba abasore mwarabonye ingene abantu haba hameze mufise abana batatu ni gitangaza twagize umugisha cyane umuntu ashobora kwibaza reka noneho ngaruke mu impanuro ku bajene uyu munsi ari abasore babe bumva bamwe rimwe na rimwe bivanye n'ibihe turimwo bamwe banatinya urugo aho bati genzo kubaka bakagira ubwoba bw'urugo ni zihe mpanuro mushobora kubaha mbega mu batinyura aho hantu haragendwa cyo ni kimwe kigira kabiri ni gute mushobora kubabwira inzira bakwiye gufata zishobora kubafasha kubaka urugo runezerewe koko kandi rufise ubushobozi reka duhere kuri Frank umbagije ikibazo nkunda kwishura icambere novuga nk'umuntu w'umusore wa musore uri kurankurikira ikintu cambere numva no kubarira ni vyiza ko imbere yuko uja kuresha wewe wenyene nubanze wimenye ubanze witahure ubanze umenye uti mbega jewe ndiko njahe ico ni inimero imwe ni wamara kumenya iyo uri kuraja bizokorohera yuko ubiganira n'ubuzo bugiye kuresha kuko urana ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ko abagore baza arabafasha none mu gihe wowe utazi ico ushaka utazi iyo uri kuraja azoza kugufasha iki numva ico ari ikintu cambere ikigira kabiri novuga ni kijanye no kurondera ico umuntu akora kuko mu byo twahereyemo twavuze yuko umugabo n'umuntu apouvoir pour la famille rero ni vyiza ko ugira ikintu ukora kuko urumva uzoriha inzu uzoriha rasyo nimbe iwanyu wewe waryama gusa vyose vyari ku buntu ubu nawe uzoza kubiriha ni vyiza rero ko umenye uti none igihe nugira nzoje kubiriha ifoko ndondera uburyo navyo ni vyiza kameme ubu unye ibihe biriko birahinduka aho usanga yaba umugabo canke umugore bose barakora kugira ngo bashobore guterera mu rugo ariko ubundi iyo ni responsabilité y'umugabo niyo vyashitse hakabaho umusesekara uza ni vyiza ko wiga ingene bitunganya ingene utunganya ivy'urugo ico nico novuga kigira kabiri hama ikigira gatatu ni vyiza yuko
uwo muntu ugiye kurondera uwo wita ko ari umufasha navuze nti ni byiza kubanza kwimenya. Urabona urashobora kugira liste, hari abantu bagira liste ngo je nshaka umugore ameze uku, ngo ameze uku, ameze uku, ameze uku, ameze uku. Ni waheza kugira iyo liste meze gute na sivyo uce nawe wibaza uti mbe hamwe uyu muntu yoza ukunyene mbe yonyemera yonyemera ukumeze iyo liste uyigire hama nawe rero ucugira contre liste timbega iki cojana no kukuntu umeze bizogufasha ko nawe witaho ukabanza ukagira development personnel kugira ngo uwo muntu nawe ugiye kurondera nawe ntuzomuzimbe. Wa umuntu ugiye kurondera ntuzumuzimbe mwabasore mwe mwe muvyumvise n'impanuro ikomeye. Alberic ni zihe mana mushobora guha abasore nabo bifuza kuzubaka ingo mugabo bifuza ingo zinezerewe kandi koko zifite ubushobozi? Jenny baza ko ikintu ca mbere no gutahura ko urugo ni kubakwa n'abana ntigubakwa n'abasore, urugo gubakwa n'abagabo. Kuri iyo ubwo rugero umaze kurushikako ukumva kuri umugabo niho ushobora kuvuga ati ndakeneye umugore. Ntuja kurondera umukobwa uja kurondera umugore. Nuvuga ko ifo ko uwo muntu ugiye kurondera nawe aba amaze kugera ku rugezo rwo gukura no gutahura ko hariho ibintu kanaka ategezwa kuba nawe ajejwe canke ashinzwe. Rero nibaza ko tuvuze umugabo urumva twavuze byinshi byose Frank ahejeje kuvuga. Iyo utahura ko wamaze kuba umugabo no kuvuga ko uriteguye gushobora guhangana n'ibitezwa kuba byoza biraba umugabo byose. Ni bimwe byose twavuga mu ntango. Rero iyo uri kurabona ko aho hantu wahageze nibaza ko urashobora kuvuga ati rero nanje ndashobora kuja kurondera ubundi muntu twofadikanya runo rugo hatarimwe akazimbo kumwe Frank yavuga kugira ngo wumve ko atari kwikunda no kumva ko uje kurondera ivyiza nawe hari ha utarabishikako. Igihe Adamu abona Eva yavuze ngo akara ko mu mara yanje ngo akagufa ko magufa yanje, no kuvuga ko niba ari gufa rivunitse ndava risanga iryo rigomba gukwega naryo rivunitse. Ni haba hari ikibazo gisanzwe kiri ngaha anya ugaza gusanga hari ico wazanye kigomba kuba gisa nk'ingene we umeze. Kenshi nuko umuntu ashobora kuca yiraba akaja avuga ngo narongoye nabi igihe bitanguye kwa oya ntiwarongoye nabi kumbure nibaza ko byari bisa nk'ingene bimeze nyene na wewe gusa ntiwatahuye urugezo uriko mugabo sisore profondeur qui communique gwibwina habwirana nibwira yaba rero wicuzanye ari uko nuko vyakira kubera ko twebwe dufite responsabilité ya mbere ni ugenda kuzana donc ijya wazanye n'amahitamo yo wagize nukuri kandi ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo je musanze meze kuno kujya wabizanye nyene curaba ngene ubitunganya nabari uzoca uhinduka kazokurabirako abasiga yuko wasima responsabilité ariko iciza nuko ubu abariko barumva mwene ibi bintu barafise chance. Hari igihe umuntu ashobora kuja muri bicanke biri atigeze aronka umuntu amugira inama ariko ikintu je novuga ca mbere nukuri nibaza ko nk'umuntu akijijwe nta burenganzira bwo kugira ikosa. Dufise mpwemu yera, dufise ijambo ry'Imana, nibaza yuko niryo rishobora kutweza rigatuma dutungana gutyo ukagenda wumva ko hari ikintu wumva ko mpwemu yera muri ko muravugana. Inyuma yaho mpwemu yera aragufasha akaguherekeza akakwigisha ibyo utazi ukagenda ubimenya. Hariho kuba uri kigaba no kuba hari ibyo utazi utazi arashaka kumenya mu gihe afite inyota yo kumenya. Hari ikigaba urumva nyene biba bitoroshe. Ego turabashimiye cyane murakoze ku mwanya mwaduhaye dushoboye kuganira ibintu bitari bike cyane cyane bigaruka ku kuntu umugabo ashobora gutuma urugo rwiwe rubaho runezerewe kandi rufise ubushobozi. Aba bantu batuganije ibintu byinshi mwamaze kubyumva hamwe n'umwanya muke bagira barose umwanya wo gutanga impanuro kugwaruka kuba kungo bavuzemo utuntu tw'intahe dukomakomeye. Ndabizi ko abantu bakurikiranye iganiro bungutse
Eka dufata akanya tubashimiye cyane mwakoze. Nibaza ko n'ikindi gihe nitwifuza gukora namwe ikiganiro muzoduha akanya. Akibazo Yego cyane. Amen. Turangiza reka dusabe Mana ushobora byose, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kukungene wabanye natwe, tugushimiye mwami ku majambo yose yavugirwe ngaha. Reka papa wewe uzi ico umuntu wese akeneye, utore mu byo twavuze mwami ushobora byose ushore kubiha ababikeneye. Reka papa ubuzima bwacu bube ubuzima bw'intahe, ubuzima mwami ushobora byose bugushobora gufasha benshi. Igihe mwami ushobora byose hari abantu bariko baraca mu bintu bitandukanye, igihe hari abantu kumbure ingo zabo ziriko ziraca mu bibazo, reka mwemuyera ubagendere. Reka papa ubereke responsabilité na cyane turasengera abagabo mwami wahaye ingo ugaha manshuro byose ama responsabilité gushobora kuba bozirongora, ubagirira ubuntu, ubaha ubwenge bukwiriye kugira ngo bagire inyifato ikwiye. Mwami ushobora byose ntihagire umuntu n'umwe agire ico yobura kandi watanze ubuntu bwawe. Reka ugendere imiryango yacu, ugire neza ibibondo byacu, ugire neza amanshuro byose n'abariko baradufasha kugira ngo mwami ibi tuko turavuga bishobora kuba byoshikira benshi, maze hagire imitima ikira, maze hagire ingo zikira. Ni mu izina rya Yesu dusenze dushima, amen. Amen.